Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze magino iganiro cacu cyo ku munsi wa kane igenekezo rya 29 kwezi no kwa gatanu uno mwaka turimo 2025 hari abantu benshi baguma batwandikira badosaba ingene vyifashe ku mirongo y'urugamba badosaba amakuru ngene bimeze ariko ntwe twabataye haba hari vyagoranye bidutangira kubahera inkuru ku gihe ariko muze muratwihanganira nuko muzi yuko inkuru kugira tuyibahe tubanza kuyitoza mu buryo bwimbitse. Abantu benshi bariko batubaza amakuru cyane yo muri Uvira turaza kubicaho gatoya ariko mu nkundire ndaberekeze muri Warekari aho amakuru dufise yizewe aruki Wazalendo yamaze kwigarurira ubuce bubiri bukomeye bwari busanzwe buri mu minwe yizinyeshamba za M23. Aya namakuru twabateguriye musisanguza ko dufasha kugira ngo tubashe kuyatahura mu buryo bwimbitse nyuma y'imigwano ikomeye yabahuje ndetse bagahana bihanukiriye zino nyeshamba za M23 zisanzwe zifashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda. Turaza kumenya vyinshi byashoboye kuhononekarira ndetse n'ibindi vyinshi vyihishije inyuma y'iyo migwano ndetse tuvuye ngaho turaza gusimbira neza na neza mu majambo akomeye canke mu nama uyu General Masunzu asanzwe ari umunyamurenge aho yari yakoranije aba FARDC kugira ngo ababwire canke abereke urugamba bariko ntibabandanye batumwanya mu bitagira ikimazi babone yuko urugamba ruri serieux kandi batarugwanya tawundi azorwana. Rero murabizi simba ndumwe ndi kumwe n'umusisanguzi kugira ngo adufashe tubashe gutahura ivyinshi ariko mbere ko ndamuha akazi na karibu rikandamuzi cyane abantu bose dukurikirana yaba bari mu Burundi muri Afrika muri rusange Amerika Aziya ndetse no mu yindi migabane ibice bine byose bigize isi uhaherereye wese yumve yuko tumuramukije cyane. Rero bwana musisanguzi ikaze ni ryawe kuri micro za B-Info Plus. Urakoze cyane bwana journaliste ndakuramukije nanje. Asante sana. Urakoze kandi no kuba wampaye ikaze ndaryakiriye. Ego Reka nce ndamutsa abadukurikiranye aho bari hose. Ego Nizera ko bagize ibihe byiza cyane gose ku mubumbo umwe. Nako kuri fizore rimwe turi ku masaha umugoroba. Nizera ko baba bagize ibihe byiza. Reka kandi ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cyane gose cyacu cy'uyu munsi. Ego Bona journaliste wavuze ko tuza guca ku mayange kuze muri Uvira cyane gose ariko jewe sindabica ko ku mayange kuko niho ngomba gutera umusumari cyane abitewe nuko hariho udutendo tuguma twera muri Uvira ego mwibanga so muri Uvira mu gisagara cya Uvira umutekano ni sawa aratekanye nta kidasanzwe ariko muri territoire ya Uvira mba ntihenze aho bita mu Ruvunge. Muri Ruvunge yes muri Ruvunge ejo harashoboye reka nkoresha imvugo bambwiye harashoboye kwicwa aba M23 novuga bari baba infiltre abatasi yes 15 ego aba M23 15 biciwe muri Ruvunge babafatiye mu bice bitandukanye hariho bari mu mazu y'abantu dera atandukanye mugabo rero cyatumye novuga habaho kubica nuko bamaze kubegeranya bashatse kwiruka kugira ngo barabe ko bayanyaga rero kubwa amahirwe make abawazalendo b'amarere baca babavuza amasasu. Iki ni ikintu novuga ko gisa naho cyashatse gutera ruhagarara akanya gato kuko amasasu yaravuze abene gihugu barashwa baduka bamwe biruka bashagunga kuko batari bazi igitumye amasasu avuga rero byaciye bisaba ko habaho kuba conscientiza nuko baci bakoresha inama kitaganya abazalendo yo kugira ngo bashobore kubabwira icari kibaye. Bana musisanguzi ntaguciriyemo utubwiye yuko bafatiwe aho muri Ruvunge turashaka kumenya eske kuva muri Ruvunge uja mu gisagara ca Uvira hari umwanya ungana gute?
kuva d'abord muri Ruvunge muri duhere muri Kamanyora. Kamanyora winjira muri Uvira, uva Kamanyora muri Uvira. Hari ibirometero byaba 70. Rero uvuye muri Kamanyora. Kamanyora urazi ko Katogota muri Kamanyora, uva muri Katogota winjira muri Ruvunge. Harafatanye. So bivuze ngo rero bari bamaze iminsi hariko hanurwanurwa yuko M23 igomba kugaba ibitero hano mu Ruvunge. Urazi yuko defense y'abarundi iri mu Ruvunge. No kuvuga aho abarundi batangurira, kuvuga ibirindiro byabo bitangurira, usubira inyuma muri Uvira biri mu Ruvunge. Kuduga wegeraza Katogota zande hajya n'abawazarendo bakunda kuba bahari, abarundi ntibaba bari hajya. Rero biboneke yuko bari binjiye muri Ruvunge gutata kugira ngo bapanga karere kombure nibakora rya operation yabo ize kuborohera. Ariko rero kubwa amahigwe make aba 15 bose baraye basezeye isi, abawazarendo babivuganye. Bivuze kandi yuko hashobora no kubaho bahari abandi bataramenyekana, birashoboka. Ariko nimba urusaku rwatanguye bakaba 15 bamaze kwicwa, byumvikane yuko n'abandi atamahirwe bafise. Ibi kandi bije mu gihe mu minsi yaheze higeze gufatirwa abandi bagwanyi batari bake hano nyine muri Ruvunge, bose mugabo babasanze muri hotel imwe, bari abasirikare ba RDF bashika kuri 50. Amavideo yaba yarigeze gusakara cyane, natwe twageze kuba tuyasangiza abantu, ndetse no kuvuga ngo tunabumenyi zacu twageze kuba tuyacishako. Biboneke rero yuko iyi M23 itarota iva kurizima. Ariko nubwo biruko FRDC wazarendo na FDNB nabo nyine urabona yuko badasinziriye, umwanya n'umwanya baguma bateramiye umutekano wa uno buce basanzwe bariko barakontrola. Imbere kandi rero ko ninjira muri iyi operation avuze ya Warikare, nashaka dusimbire gato muri Fizi aho hari amaborogo atagira uko angana. Mu kiganiro cyacu twakoze ku munsi wejo warashuye kuvuga yuko M23 nako twigwane Red Tabara nako basohoye itangazo bavuga yuko FDNB batarashika ahantu hari ibirindiro byabo. Ariko twibukanye yuko FDNB imaze imyaka myinshi kuva 2016 nimba nihenze bari muri Kongo bariko bararasa iyi Red Tabara. None ni gute bavuga yuko itarashika ku birindiro byabo mu gihe kuva za 2016 bagumye babarasa babatuza babaturatuza batagira aho baregama? Bivuze kandi rero yuko mu kirundi bakunze kuvuga ngo wiki kamabinga abayagwaye. Kumbure hajya barabonye yuko bakomwe mu nkokora, kandi si nimbeshere FDNB iramaze kwica abaritabara batari bake n'abatwigwaneho, ndetse n'uyu munsi bashuye kugaba ibindi bitero muri Rugezi no mu Minembwe mu mashamba, aho amakuru dufise bashoboye kwegeranya ibindi bigwanisho bitari bike biturutse ku bw'imigwano. No kuvuga babarashi bikomeye abatwigwaneho na Ritabara, umuriro bana mwinshi batakaza ibigwani batibirindiro bari barimwo n'ibigwanisho rafise barabitakaza. Wazarendo na FDNB irabitsindi exactement barabyandura babishira ku bindi. Biboneke yuko rero uko biri kose iyi twigwaneho yatakaje inguvu ku rugero utagira uko rungana, kuko ntiduherutse kumva n'ahantu yoba yagavye igitero, kandi bariko barayigaba ko bwana musisabutse. Uruhigiro rwarahindukiye ubu twigwaneho na M23 umwanya munini bari mu ma defense. Twigwaneho na M23 bari kudefanda. Ibi twahora tubibona kuri Wazarendo na FDNB, ariko ubu uruhigiro rwarahindukiye. FDNB na Wazarendo ubu bobo baguma bari ku matake, si muri Sud Kivu gusa, no muri Nord Kivu bimeze nkuko. So tukiri muri Sud Kivu bwana journaliste, imbere yuko tuja muri Nord hariho udutendo twakoretse muri Bukavu, sinzi ko wabimenye, aho ngo M23 yashatse gukora ibintu nk'ivyo
imaze imisi ikora muri Goma mu bijya byo gufata ugwaruka rw'imikangara bakagwinjiza mu gisirikare ku nguvu ariko amakuru mfise avuga yuko ngo babigerageje mugabo ngo babikoze bafise ubwoba ku buryo ngo batwaye ugwaruka ruke cyane kugwariko ruratembera mu gisagara ca Bukavu kandi hageze naho ngo abene gihugu batangura kubasomera sinzi nkoresheje ikintu cy'igiswahili kubabwiza ukuri babereka yuko ibyo barimwo babizi kandi yuko batazobishika ko hano mu gisagara ca Bukavu mu kwerekana yuko Bukavu itandukanye cyane na Goma aha ngomba nce ngigwa ko tukiri hano muri Bukavu mbeshuze ikinyoma caciye ku mbuga nyinshi ku munsi w'ejo ndavuga ku ma group WhatsApp atandukanye aho bavuze yuko ngo drone ya FRDC ngo yashoboye ngo kugaba igitero ngo kunama ngo ku ngabo za M23 aho zakoze zakoresha inama aho bavuze ko ngo hashoboye gupfa abagwanyi n'abene gihugu go barenga 500 bagaca bafata inkuru yaciye ku gitangazamakuru c'umunyarwanda sindi bukivuge n'izina akaba ariyo baza baradifiza abantu benshi baguma batubaza ati ni mutubwire nimba ijya nkuru ari ukuri canke atari ukuri ukuri nuko ijya nkuru ari ikinyoma cyane gose ejo nta drone ya FRDC yigeze igaba ibitero mu gisagara ca Bukavu ico ni kinyoma cambaye ubusa ikindi bwana journaliste abakunzi bacu bamaze iminsi batubaza tugire ico tuvuze ku nkuru yavuzwe cyane y'urupfu rwa Corneille Nangaa barabitubaje kenshi cyane aho nibitangazamakuru byinshi byagiye bivuga ko ariko inyishu nama natanze n'uniyo ngo mbasubiremwo twebwe ntabwo dutanga inkuru tudafitiye ibyemezo kabisa nta nkuru nimwe dufise y'imvaho yemeza yuko Corneille Nangaa yapfuye ibi nibihuhwa tuvyumva mu nsaku amatohoza yacu twakoze ntabwo aratwereka yuko Corneille Nangaa yoba yarapfuye haravuga ngo yahawe isumu ngakabiro yamuhitanye gacazanwa ngo muri Kongo ngo bakarasa ngo bito yuko ari wazarendo yamurashe hari n'abavuga ngo yoba yaguye ngo ku rugamba muri Nord Kivu ibi byose nta cemezo na kimwe twebwe tubifitiye niyo mpamvu twirinze kugira ikintu na kimwe tuvuze kuri iyi nkuru nibaza yuko tugerageje kwishura abama batubajije iyi nkuru n'ijya yindi reka rero tugende kuri operation ya Wazalendo muri Walikale bwana journaliste uyu General Pacifique Masunzu yarazanye ikintu no kwita umuvyuro muri Nord Kivu aho yaje aba Wazalendo na FRDC bajonjogoye bacitse inguvu ari abantu ubona yuko bariko baragwana kugira gusa nyine bagwane atamahare bafise kuva ku matariki ya 17 n'8 aho yagendeye ingabo muri Walikale warabonye yuko haje amahinduka akomeye cyane gose aturutse kuri kujya kuntu General Masunzu yashoboye kuganiriza aba FRDC akabibutsa inshingano zabo iki carazanye novuga impinduka ku rubuga rw'intambara usibye ko byatumye FRDC na Wazalendo inguvu ziyongera byatumye ku rundi ruhande M23 icika intege M23 niyo twaguma twumva gusa yagavye ibitero yigaruriye uduce utunaturiya ariko kuva kiriya gihe ubu twumva ko aba Wazalendo aribo baguma bigarura uduce bitandukanye ndavuga za muri Rucuru ndavuga muri za Masisi no muri Walikale so iyi nkuru tuje kubashikiriza nkuko bakivuze bwana journaliste ni nkuru yaho aba Wazalendo bakoze operation uvuga iremereye cyane bashobora kwigarurira uduce tubiri kandi turi très stratégique aha ni muri groupement ya Kisimba tuje turi muri territoire Walikale aba Wazalendo
bakoze operation yo kwisubiza uduce bari bambuwe na M23 novuga ko batubambuye mu misi ibiri yariheze hama baca bakora nabo operation yo kwisubiza tuno duce. Ego. Rushishi hamwe na Mbukuru nuduce abawazarendo novuga ko baraye bigaruriye inyuma yo gutuza kabisa bikomeye uyu muhari M23. So bwana journaliste tumaze imisi twerekana ingene abawazarendo bariko bakora mu operation reka mvuge ko barashira muri nzigo barashira muri nzigo kabisa kuko hari ukuntu ushobora gukubita umuntu ukamukubita kabisa ukamubabaza ugashinyagurira n'ikiziga hariho n'ukundi kuntu ushobora gukubita umuntu ukamubabaza kandi kongera ukamubabaza simbona ingene no bivuga. So iyo operation abawazarendo bakoze irevre kwari nko kwihora kuko bari baje kwisubiza uduce bari barambuwe ni M23 mugabo bobo babarashe bashirako n'agasunuzo ku buryo M23 yakubiswe kabisa ica ihungira mu gace bita Gikuku na gace novuga ko birutse kuko babuze aho basaganiriza baca ni nkuko wowe kwita umwana udashaka kumukubita cyangwa ukamusiza ugashaka umukubita umwirukana umurenza ariko abawazarendo bose c'était pas le cas bobo batangatanze barabadida iyi M23 novuga abashubiye kurokoka nibo bashuye guhungira hano muri Gikuku. So bivuze ngo rero iyi warikare isigaye novuga ari territoire itinyitse cyane kuri M23 iyo yiyumvishije ko igomba kuja kugaba operation kugaba ibitero hano muri warikare novuga ko bagenda umutima utari hamwe. Aya namakuru duhabwa n'abene gihugu bari hano muri warikare haba kubwira ngo warikare irimwe abaye mu 23 nivyo mugabo bahari kubera itegeko barabona yuko ataho bahari badahari umwanya n'umwanya aco bashaboko abazarendo ngo baza iyo bakoze operation bisa nkaho babaje kubandura kuko ubundi operation igaragara iza kuba hamaze imisi bariko barakora ya operation yo mwibanga batora kamwe kamwe so biboneke yuko rero uyu General Pacifique Masunzu yakoze ibintu abantu batibaza yakoze ibintu mwibanga simbona ingano bisigura hari ukuntu mu gisirikare bahana amabwirizo sivyo urabona ukuntu tumaze imisi tuko turavuga ko ingene imigwanire kiragenda nimba hakoretse ikintu naka tukakivuga hari ikintu Pacifique Masunzu yakoze gushikana n'uyu munsi twego tutaramenya yaba ni M23 ubwa itaramenya cigiki bwana kuko dabo usanzwe nawe uzi yuko muri Goma mu gisagara ca Goma M23 ubwayo ifise ubwoba bwinshi cyane yuko nuko baguma biteguye ko umwanya n'umwanya bashobora kuronka ibitero kandi biremereye. Iki nico kibatuma imitungo yabo yose nico gituma imitungo yabo yose yaramaze kujabukanwa mu Rwanda. Nukuvuga nta mu officier numwe wa M23 agifitiye ubutunzi muri Goma. So ubutunzi gusa n'imiryango yabo yose iri mu Rwanda. Abenshi muri bo barara mu Rwanda bakazinduka baza muri Goma. So ibi byose ni kubera ikintu nanje ntaramenya. Pacifique Masunzu yakoze kibanga kiriko kiratuma M23 igira ubwoba itagira amaragamo. Yes. Sinzi nimba yashoboye kamvuge gukura umugera wari muri FRDC wo kuza baje ibiturire bya M23 bya hato na hato bigatuma batanga ubuce butandukanye ariko ikintu yakoze ni ikintu gihambaye cyane gose. So ahanyene kandi bona journaliste hariho n'ikindi kintu gihambaye cyane Pacifique Masunzu yakoze aho muri Beni aho yari yongeye kandi kugaragara ari kumwe n'ingabo za FRDC bisa nkaho ariko arabibutsa kandi ico FRDC jejwe yaboneho nakajye ko kubereka yuko ngo akaniko kajyo FRDC fise kugira ngo ishobore
kwikurako umwansi wayo burundu. Mu majambo yavuze yashimiye FARDC na Wazalendo ibikorwa bamaze iminsi bakora cyane cyane muri territoire ya Walikale ngo hamwe no muri Fizi. Bivuze kandi ngo rero kuba yongeye kugaragara kumwe na FARDC ni yindi mpinduka tugomba kubona ku rubuga rw'intambara. Iki tucitege vuba cyane turabona bishasha ku rubuga rw'intambara. Ariko kandi ibi bibaye mu gihe na M23 iriko risuganya ku rundi rugero. Hani mu gihe tuvuge uyu Joseph Kabila yashikiye muri Goma agaca shika directement aja gutemberera ikigo ca gisirikare cabo aho basanzwe batoreza abasirikare babo. Ndabite kandi yuko rujya ruzinduko rwiwe ntigwari nikwari gutemberera ingabo bisanzwe, hariho ikindi kintu cishije inyuma bari bagiye gukorera muri kijya kigo cha gisirikare. So reka rero tubihe umwanya ndazi yuko iyi ndwi izohera twabonye resultat. Ariko kandi twibutse abadukurikiranye yuko batanze ikiringo c'indwi zibiri kugira ngo babashitse irubumba cyane gose. Abadukurikirana burya baza ubwenge baguma bavivura kuri calendrier. Kalenda bashimiye cyane nawe bwana Musasanguzi uduhaye ino nkuru. Nizera yuko abantu benshi yabashikiriye narijye bari kwadusaba amakuru. Yes, ndagushimiye nanje bwana journaliste. Hama abadukurikiranye batwihanganire kabisa ibihe ntabwo riko biratworohereza. Ni impinduka tuko dushaka kuzana mu kazi kacu kugira ngo dukore ibintu biri plus professionnel. Niyo mpamvu bituma tuko turatanga inkuru zike kandi dutevye, ariko twizere yuko vuba cyane dusubira gukora inkuru nk'ukuri kwamye kandi mu buryo novuga buri ampe professionnel. Yes cyane gose bwana Musasanguzi ndagushimiye cyane n'abantu bose badukuranye mu kiganiro. Nizere yuko cyashoboye kubashikira ndetse banishyuwe benshi ibibazo bariko batubaza ivyananga ivya Walikale ndetse na Uvira n'ahandi bashoboye kuvyumva mu kiganiro. Kandi ndabikibanure umwanya dukundiye turongera, ariko mutadukundira naho mutwihanganire cyane. Murazi yuko ifatira abantu atari bike ari bye cyane. Merci beaucoup.